Ku nshuro igira 38 inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bagize ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yarakoranye mu kiringo c'imisi 2 mu gisagara Addis Ababa mu gihugu ca Ethiopia ni mu buraruko bwa Afrika. Mu vy'iyo miyo nama harimo mbere n'itogwa ry'usubirira umuserukizi yamaze ikiringo uwo nawe akaba yari umukuru w'igihugu ca Mauritania. Nkako rero umukuru w'igihugu ca Angola niwe yatowe kugira ngo asubirire umukuru w'igihugu ca Mauritania. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Prezida NDAYISHIMIYE yatowe kuba icegera ca mbere c'uburongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya Union Africaine. Mu gihe rero ibyo bimeze uko Union Jaoo LAURENCO umukuru w'igihugu ca Angola yatowe ngarongore rero uno muryango w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika no mwaka wa 2025 asubiriye uno Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani wa Mauritania. Mwomenya ko Angola isanzwe ari gihugu kimwe kiri mu bihugu umugabane wa Afrika gisanzwe ari gihugu gifise ubwaguke bunini ko kirafise ubwaguke burenga naca nk'uburinganire burenga umuriyoni n'ibihumbi 245 kilometero kwa darato. Akaba ari igihugu ca Angola gisanzwe gifise abantu barenga gatoyi imiliyoni 38 zaba kibamwo. Mu kibanza rero ca kabiri canke kibanza ca mbere cegera ca mbere ni Burundi kirongowe na Prezida NDAYISHIMIYE. Nayo cegera kabiri hanacho kibanza ca gatatu cy'iryo cibwo buserukizi cegera kabiri n'umukuru w'igihugu n'igihugu ca Ghana kiramutswa umukuru w'igihugu mushasha yamurahiriye amabanga yo kurongora ico gihugu mu ntango z'uno mwaka wa 2025 akaba ari umukuru w'igihugu John Dramani MAHAMA. Igihugu ca Ghana rero isanzwe ari igihugu naco nyene togira ko gifise abantu bagera ku bihumbi ku bihumbi birenga gatoyi imiliyoni 34 nakaba mbere gisanzwe gifise uburinganire bw'ibirometero kwadarato birenga gatoyi ibihumbi 230. Mu kibanza kigira kane c'ubwo buserukizi harangwa icegera ca gatatu arico kigukira igihugu ca Tanzania iramutswa Dr. Mama Samia SULUHU Hassan. Tanzania isanzwe nayo nyene ifise uburinganire canke bwayo atari buto cyane kuko Tanzania ifise uburenganzira burenga gatoyi ibirometero ibihumbi 947 nayo kagira abantu bayibamwo barenga imiliyoni 32. Ikibanza ca gatanu ca buno buserukizi ariho dusanga ikibanza c'umuhuza bikorwa rero uburongozi bw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika buramutswa igihugu ca Mauritania irongowe uno Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani. Ukamenyesha neza ko igihugu rero ca Mauritania gisanzwe kizokurikirana cyane ibikorwa by'ibihugu byo mu karere k'uburaruko. Nayo Tanzania ikazokurikirana ntaryo ibijanye n'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko. Ghana ni ibijanye n'ibihugu bya Afrika y'uburengero. Uburundi mu kibanza ca mbere cicegera ca mbere bukazokurikirana ibijanye n'igice ca Afrika yo hagati. Nayo Angola isanzwe iramutswa uburongozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika bukazakurikirana na hafi ibikorwa by'ibihugu byo muri Afrika y'ubumanuko.